Umunsi umwe nivyashika ukaba utazongera kumva izina ryanje, umunsi umwe nivyashika ukaba utazokongera kumva ijwi ryanje mu matwi yawe, uzibuka ibi. Naragukunze kuruta vyose, naragukunze kuruta abandi bose twahuye, naragukunze kuruta uko nikunda kuko ntaco ntakoze, ntaco ntiyimye kugira ngo wowe unezerwe. Natanze ivyanje vyose kugira ngo ugumane inseko yawe ku maso, na ca gihe wari ukeneye ibirenze, naragerageje ndaguha kuri bike nari mfise. Sinigeze nibaza yuko umunsi umwe nzitaho umuntu atari jewe, nkamwitaho cane birenze, ariko kuri wowe vyarabaye. Nari mfise abantu benshi nakunze, nari mfise abantu benshi nohitamwo, ariko umutima wanje wahisemwo wewe. Uyu munsi ndigendeye, uyu munsi ndakuviriye mu buzima, ndizera yuko uzoronka wundi azoguha umunezero uruta uwo jewe naguhaye. Ndizera yuko uzoronka amahoro amwe wambwiraga buri munsi ko ushaka. Ahari mu maso yawe ushobora kubona yuko urukundo nagukunda rutari ruhagije, ariko reka ndakubwire ko ndarahira ku Mana, Imana niyo cabona, nizi ubwo nagukunda uko rwanganaga, kuko iyo vyari kuba bikunda nari kugushira mu mutima wanje ukareba ukabona ubwo ndagukunda ingene rungana, ariko nuko bitashobokaga. N'ubu nyene ndiko ndabwira ibirenge ngo bitere iyindi ntambwe, kuko umubiri wowe uriko urambwira ngo nongere ngerageze iyindi ncuro, ariko umutima uravuga ngo harageze kurekura ukagenda kurondera ayandi mahigwe mashasha. Nivyashika kubw'amahigwe mabi ukankumbura, ndabizi uzokumbura ibihe vyiza twagiranye, agatwengo twagiranye, ka gacerere, ka kandi kari karengeye amajambo atashobora gusobanura, twarebanaga mu maso gusa hanyuma tukabura ico tuvuga tugahoberana, ndabizi navyo uzavyibuka. Ahari Imana yagusize mu buzima bwanje kugira ngo uze unyigishe, ahari Imana yagusize mu buzima bwanje kugira ngo nanje nkumuke ku maso, ariko ndakwipfurije amahigwe. Ahari uzoronka wundi azoshobora gutwara umutima wanje nkuko jewe nabigerageje cagihe twari turi kumwe. Uzogira amahigwe yugiye. Jewe ni Juifergy.